banywanyi ba Katuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, namwe bakunze ikiganiro cacu Deutschkurs cuno munsi, ndabaramukije ndabaha ikaze. Nguyu wa mwanya ugusubira guhurira ku kivi, aho nguko ikiganiro Deutschkurs cihaye intumbero cyo gutanga intererano yawo kuri abo bose abarundi bari mu Burundi, aho bari bose, eka n'abagenzi n'ababanyi bari ngaha mu gihugu cacu, bihaye intumbero y'ukumva, kumenya gusoma no kumenya kuvuga ururimi rw'ikidagi. Muramaze kukimenyera rero, ni ikiganiro mutegurirwa na Centre multiculturel allemand yo muri mu kigo ca Université y'u Burundi, akaba ari jewe ko ndayihereje ndakibashikiriza. None kuri uno munsi, kuri uno mugoroba, tugiye gushimika kuki, tugiye kuganira kuki. Novuga nti das Thema y'uyu munsi, das heutige Thema ist Wohnen. No kuvuga ikiganiro c'uyu munsi cerekeje ikintu bita Wohnen mu kidagi. Wohnen naco niki? Ni aho umuntu aba, aho umuntu abaye. Muribuka ko twagiye dutangura tugerageza kwegera abadagi, tubaramutsa, tubabaza ibibazo bitandukanye, bikadushikana mbere no gushika iwabo mu rugo, aho bakabaye akaryo keza ko kumenya ukuntu bavuga inshuti z'amaraso. Mu cigwa ca gatatu twashitse kw'isoko, aho vyasaba ko tubwirizwa kumenya kwiba ko mu gusaba ibyo dukeneye, kumenya iki citwa uku gitangwa muri iyi ntumbero, muri iyi nzira, tugasuma tugashikana imuhira. Iki ni cigwa rero ca kane, aho tugiye kwicara gato aho abadagi baba, kugira ngo turabe, tumenye, twige ingene bavuga ibice vyaho babaye. Kuvuga mu yandi majambo, tugiye kuganira ku bijanye n'aho abadagi baba, ingene bita ibi n'ibindi. Aha ndiko ndavuga ivyumba, aha ndiko ndavuga ibiri mu vyumba, cane cane n'ingene bavyita. Tugarutse ngaha kubera imvo nyamukuru iyikurikira. N'umugenzo mu gihugu c'Ubudagi. Iyo ugendeye umudagi, ahanini bisaba inzira itari ngufi kugira ngo arinda gutumira mwako mwatanguye kumvikana, kunywana. Umunsi uri izina rero agutumiye iwe n'umugenzi wawe, arakwereka habaye, akagutembereza mu vyumba kimwe inyuma y'ikindi. Tugiye rero kumva ingene abikubwira kugira ngo tubimenye. Niba tubwira ati aha ni mu Ubwogero, tumenye koko ko ariho yogera, ari habiwe bogera. Niba tubwire yuko ngaha niho duteramira, tumenye yuko koko aho hantu atweretse ariho umuryango uteramira kandi wakirira mbere n'ababagendeye. Turaza kubona rero ikintu bitwa Wohnräume, murabona ko harimo rya jambo novuga theme centrale Wohnen,
wohnen ni rivuga. Wohnen naho ni un substantif dérivé. Wohnen, Räume, Räume naho ni pièce, ni icumba, ni ahantu. Wohnen, Räume ni ukuvuga iki? Ivyumba bitandukanye mu kidagi bavyita nguki, kuko azogenda aravyita ingene vyitwa. Turaza kuraba rero Wohnen, Räume, Wohnen, Räume canke Wohnen, Räume ico kimwe ni tsima, ni rindi zina baha icumba, une pièce umuntu akoreramwo, abamwo canke yigiramwo. Sima nico kimwe na Wohnen, Raum. Raum ni singulier, Räume ni pluriel. Muribuka yuko ibi bintu utwavyize kandi turaza kubigarukako. Rero turaza kubona ahanini ingene bita ivyumba babamwo benennen. Benennen kwita canke beschreiben. Benennen ni ukwita ingene babivuga. Beschreiben navyo ni ingene umuntu ashobora kuvuga iyo afise ikintu avuga kuri ico cumba, yuko ari gito, yuko kitabona neza, yuko ari ico cose ushobora kugira uvuga. Beschreiben ni décrire. Donc turaza kwiga dans un premier temps ingene bita les différentes pièces, tubwire ko dutera intambwe turokarize mbere aho izo pièces ziba ziri par rapport ya wa mushitsi nawe waho mugeze, cane cane uze kugira ico ubivuze, kuko nawe nyene n'umugenzo azogushikisha hanyuma kwereke aho abaye agenda arakwereka pièce imwe imwe yose ingene yitwa. Muhejeje ako gaturu niko novuga, muritega ikibazo kidashobora guhara. Azokubaza ati none ubona gute? Ahantu duhejeje gutembera uhabona gute? Turaza kumva ingene bikubarira mbere duce twiga n'ingene uvyishura. Naha rero tuza kwifashisha amajambo amwamwe adushoboza kugira iki gukarifya ico uhejeje kubona, aho utanga iciyumviro canke avis, opinion yawe. Ikindi ca kabiri tuza kugaruka ko mugabo gifatanye n'icambere ni kijanye n'ibiri mu mapièce. Mu vyumva hari ibintu bitandukanye. Hari intebe, hari amameza, hari ububati. Mbega ivyo vyovyo vyitwa ngwiki mu kidagi? Kuva rero iyi ntambwe tuzogenda igihe cose tuzoba duhuye na un substantif, un nomen, tubwira ko twiga yuko ari masculin, neutre canke féminin. Muribuka yuko mu kidagi hari 3 genres grammaticaux zitandukanye. Hari des noms communs masculins, hari des noms communs féminins, hakaba n'ubundi bwoko bwa gatatu butari féminin, we masculin, bavyita genre neutre, neutrum, canke neutral. Substantif que nous allons essayer de classer selon leur genre grammaticaux. Tuca tubwira ko rero twige tubandaniza aho twatanguye, aho twahereje mbere, twige turabe byari cane les formes za definita article. Definita article. Kuko aha muri iyi ntumbero kukwereka ivyuma, kukwereka aho aba, akwereka yita une pièce après une pièce ko yitwa. Naha rero bazokoresha ikintu bita der, das, canke die. Ivyo navyo ni ivyo bita sur le plan grammatical
definita article. Definita article. Ngira ngo muca mwibuka ngaha ikindi twabonye citwa mugabo kandi kigasa ukundi citwa indefinita article. Indefinita article ifise forme zibiri, muravyibuka, ein na eine. Ein qui cache derrière un nomen, il est masculin canke neutre. Eine yoyo nta mpari ishoboka kubera determinaison, die endung ya e yerekana yuko iyo substantif ari feminin. Aha rero turaza kuraba tubifatanije ein, eine, uruhande rumwe indefinite article na der, das, die definite article, turabe aho bihuriye. Ngibi ivyo nifuje ko twoganira rero kuri uno mugoroba. Reka rero twinjire mu kiganiro neza. Mbega nababwiye mugishika umuntu mwamaze kumenyana akakwemera ugashika imuhira aragutembereza. Agutembereje rero muca ku gice kimwe apre ikindi. Reka tugerageze turabe tumenye ingene ivyo vyumba vyitwa. Nababwiye kuva ubu ukumva ijambo eine Nomen baza mbega ni masculin, ari masculin ni der. Aha twinjiye muri ya structure grammaticale ya definite article. Mbega ni neutre, uca mumenya ko ari das. Niyo bakubwira cyangwa ukamenya ko ari feminine, menya ko ari di. Rero mu by'ukuri tous les noms communs mu kidagi ushobora kuzicamwo imirwi itatu. Iyo mirwi uyisha ufatiye kuri le genre grammatical y'iryo jambo, y'iyo nomen. Tubishire muri cadre turimo, muri teme yacu ya les différentes pièces d'une maison. Duhere kuri das, der, die, murabiraba neza, der, das, die, bavyita definite article. Bavyita definite article. Definita article. Definita article. Mukaba mwibuka yuko par définition article est toujours iruhande ya nomen. Reka ndudurire ko iruhande iri imbere. Imbere nitangura. Murabibona namwe. Das, der, die. Definite article. Muribuka yuko hariho definite article zari caractérisé par cette forme-ci, canke eine. Igihe twabibona muribuka neza yuko iyi forme ya indefinite article ein ifise deux réalités grammaticales derrière. Ni ukuvuga le nomen qui suit soit ni masculin, soit ni neutre. Soit ni masculin, soit ni neutre. Mugabo niyo udutandukira kuri definite article ibintu bica biba clair. Nta bintu vya mbega ni masculin canke ni neutre. Oya, ni der masculin, das ni neutre. Di yoyo nta mpari nini ishoboka kuko eine, di ni feminine. Turaza kugaruka mu kanya turabe ryari bakoresha indefinita, ryari
bakoresha definite. Mugabo muraba mwabonye ikibitandukanya au niveau de la forme. Indefinite article ndasubiramo ni eine, ni ukuvuga mu yandi majambo indefinite article zifise deux formes. Eine, avec des réalités encore une fois grammaticales différentes. Definite article aricyo turiko turaba muri iki gice ifise trois formes: das, der, das na die. Der pour nomen masculin, das pour neutre, die pour nomen féminin. Rero nabivuze ndabisubiramwo kuva ubu tugiye chaque fois que nous rencontrons eine nomen ukumenya mbega iyo nomen tubonye, iyo nomen turiko turasoma mbega ni der donc masculin canke ni das neutre canke die féminin. Reka rero tugerageze duce dutanga uburorero buke buke tugiye muri thème générale aho abadagi mbere tubivuge de manière générale aho umuntu abaye. Les pièces avec das ni ukuvuga iki? Les nomen neutres. Hari Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, pour ne citer que ces trois exemples. Badzimmer, Badezimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Oya ni Badzimmer. Murantunga. Badzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Ngubu uburorero butatu notanga kugira ngo tugerageze kuraba par catégorie genre grammatical nk'ikidagi. Das neutre fata Badzimmer, Schlafzimmer canke Wohnzimmer. Isigura iki? Badzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, ce sont des pièces zitiriwe akamaro ico zikora. Mu vy'ukuri Badzimmer ivuye muri le verbe baden. Le verbe baden bagaca bafatanya na tsima ari pièce, ari chambre. Donc c'est une chambre, tsima, dans laquelle umuntu agira gute? Yoga, parce que baden nukoga. Baden nukoga, Badzimmer, c'est cette pièce dans laquelle ushobora kuza gufata douche canke koga. Iyi pièce izina ryayo rifatiwe ku kamaro, kucimaze, kucikora. Ni pièce bogeramo. Schlafzimmer, mwabibonye hari Zimmer, chambre, une pièce. Hakaba n'irindi jambo ryiswe schlafen. Schlafen naryone ni jambo, c'est un verbe par nature grammaticale. Schlafen ni kuryama, kuruhuka, dormir. Donc Schlafzimmer, si vous faites cette combinaison de ces deux mots, Zimmer pièce, Schlafen kuryama, Schlafzimmer ni harya hantu umuntu aryama, harya hantu umuntu aruhukira. Usimbize akarorero ka gatatu ariko Wohnzimmer.
wohnzimmer nayone yitiriwe yiswe ifatiye kuri wohnen niyo thème générale yacu ubu. Wohnen c'est habiter, séjourner, vivre. Zimmer uyishizeko ikiba cacumba hantu umuntu agira gute, umuntu aba, umuntu ateramira, umuntu yicara. Uburorero butatu rero kugira ngo ndababwire, ejo hirya y'ejo mukagendera umudanga akababwira ati das ist, iyo formule murayibuka, das ist, c'est une formule inévitable quand il s'agit de présenter ikintu canke umuntu. Ibuka namwe upresenta umugenzi canke umuvyeyi, das ist mein Vater, uyu ni umuvyeyi wanje, uyu ni papa wanje, das ist mein Vater. Canke das ist ein Apfel, iki kintu ubona ni pomme, das ist ein Apfel. C'est une formule ukoresha iyo ugomba gupresenta ikintu canke umuntu. Aha aturi hehe ariko aragupresenta ivyumba bitandukanye vy'inzu yiwe ahaba, avuga ati das ist das Badezimmer. Urumva arayikwereka, niho mugeze, muriko muragenda, muriko muravizita lieu. Das ist das, das ist das, arayerekana. Nico gituma akoresha definite article, akwereka une pièce bien identifiée, bien harya nyene mugeze muri kumuragenda. Das ist das Badezimmer. Ntimuhave mwibaza ibibazo vyinshi, nta buhinga butandukanye canke buhanitse buriho ngo kubera iki aya majambo ari das, aya ari der, aya ari di. Ego umuntu arashobora kwibaza ivyo bibazo kandi agize neza, mugabo ntahave yitega kwaza kuronka inyishu itomoye. Nuko rero nta buhinga buhari, ubonye Wohnzimmer menya yuko Wohnzimmer ari das, ukabona Badezimmer menya ko ari das, ni neutre. Dusimbize hakurikira iki, iyindi pièce ariko arakwereka nayo ni balcon. Muvuye ngaho mwaciye ahandi yakubwiye ati das ist der Flur. Ahandi naho imbere yuko mwinjira mu vyumba canke mu nzu arafise jardin, garten. Jo jardin yitwa garten. Das ist der Garten. Yaba garden, yaba flur, yaba balcon, n'uburorero butatu mugabo bushobora kurenga. Bufise iki? Bufise genre grammatical masculin. Ni der. Niyo mwahagera aho hantu, jardin, flur, balcon, nca ndababwira buno nyene ico bisigura, azovuga si das ist der Balkon, das ist der Balkon, canke das ist der Flur, canke das ist der Garten. Balkon isigura iki? N'ibaraza. Une barza. Flur ni corridor. Harya à l'intérieur de différentes pièces z'inzu, harya umuntu aca avuye tuvuge nko muri salon akagenda aca mu kindi cumba, hariho agakoridor ucamo. Das ist der Flur. Garten coco kirumvikana kuri benshi ni jardin. Donc, 3 exemples parmi beaucoup d'autres aho dufise des pièces dans un lieu d'habitation ziri genre grammatical masculin.
der Garten, le jardin, der Flur, ni Korridor, der Balkon, ni Barza. Das Badzimmer, nein, nakivuze ni harya hantu umuntu yogera, ni salle de bain. Schlafzimmer, ni chambre à coucher. Wohnzimmer, ni harya bateramira, harya barongera abashitsi, ni muri salo, ni muri salo. Umurwi wa gatatu kandi ari wo wa nyuma dufatiye kuri le genre grammatical ni di. Di ikurikirwa na substantif na des noms propres qui ont le genre grammatical féminin. Uburorero butatu: die Dusche, die Dusche, die Dusche ni harya hantu umuntu afatira dushe. Ego ntimugire confusion inutilement. Badzimmer ni harya umuntu yogera, hashobora kuba harimwo idushe. Mugabo badzimmer ishobora kubamwe mo dushe ikongera ikabamwe n'iki na harya hantu umuntu yoga aryamye canke afukamye. Baignoire, ushobora kugira une pièce abantu bogeramwo hari ivyo bibiri: une douche aho woga uhagaze ukugurura amazi agakoroka nawe uhagaze ukoga, canke ahantu uja mu mazi ukoga uryamye mu mazi, ni baignoire. Die Dusche rero, akandi karorero avec genre féminin ni die toilette, die toilette, die toilette ni une toilette. Akarorero ka nyuma ni terrasse, terrasse, die terrasse, die terrasse. Ubu ni uburorero mu bundi bwinshi nariko ushobora kubandanya kubaha, mugabo umwanya usa n'utuzimvye. Nagira ngo muri iki kiganiro c'uno munsi dutahane ivyo duhejeje kumva. Uzoza kuramutsa umudagi, azogutembereza agucisha mu bice bitandukanye y'amashambre agize inzu yiwe. Nababwiye ko bifise imirwi itatu: ni der masculin, ni das neutre canke di féminin. Eka tuzobandanya ku ndwiza tubandaniriza ngaha nyene, tuguma dans un lieu d'habitation, de séjour y'abadagi, pour essayer de découvrir et d'apprendre autre chose. Mwakoze kubana nacu, naho utaha. Auf Wiedersehen. Tschüss.